Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Faraja Group ikorera ayishengero rya Hope Church risanze rikorera aho naho ni mu Cyaramaga hahe. Wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni canke bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Facebook yacu ni Faraja Group Burundi. YouTube yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Ego chérie, vraiment je t'aime kandi ndikwanda kwiyumvira ku mugambi. Ati ko nshobora kugutora utse tugire mariage. Aho nyene. Nanje nuko. Ego sha. Ego vraiment. Bashitsi no musi. Ego karibu ni hugaye. OK, merci. Bite. Karibu. No, nashobora kugenda rero barandonsa bashitsi. Bye. Bye, Sha. Sheri woninde? Karibu. Woninde usomye. Sheri karibu sheri. Ya sheri bandusigurire. Nkumenya. Ramutsa bofro wangu keke yambo. Sawa. Urakomeye. Umwana rero umwana yantera makenga. Uyu? Sheri wavuye ngaho urapfushe none warigeze umubwiye ngo sheri katumubwiye ngo bizu. Usaba sheri bangaye uri? Oya ni blague. Sheri nta gutera ikibazo. Mu bisanzwe urya n'inshuti yanje ya hafi. Gute? Mbo fete sogokuruza wa sogokuru wanje. Yego. Hamwe na sogokuru wiwe. Abana babo abuzukuru babo umwuzukuru wa sogokuruza wiwe n'umwuzukuru wa sogokuruza wanje baravukana. Uwo mwijambo rimwe n'inshuti yafi ni nka muvyaranje canke mushikanje. Niyo muvyaruzanya rero. Urumva ari kwitana sheri n'ibintu bisanzwe. Okay. Gute none? Ni sawa? Kifata kubaza subiramo ko karirimba. Sa? Ndakubaza subiramo ko karirimba. Kandi umwana rero umwana no wadanje. Subirira mutse bukoze. Akaye. Kaka ni waririmba uri muhira. Gasubire. Ako turiga? Navyumvise sha. Mwana wanyantera makenga. Akareka. Geke kandi nanjye usanga waravyumva. Navyumva byose. Manzi gasubiremo hamace ndababwira n'ibindi. Nako subiyemo. Mugamviriza shakire sivyo. Nizere ko tubikira ibanga sivyo. Ntakibazo. Nari ntuzi ko mutaboneye no. Egana baje bavuye ruguru. Ego frère. Kandi ngomba kuguha famille frère. Merci. Mugabo rero ntuyarira ngaho. Kubera. Genda. Hano kure ku isoko. Uryohegwe niba ufata imoti kuzungurukana. Hamu yaje ucugaruka nk'inyuma y'isa. Nyuma y'isa? Ahubwo n'amasaha 2 ntakibazo. Wowe ni sawa sha. Mucamuja kwa Muyomba. Ego. Vuye. Ndagiye kunyaro. Sawa. Uyakoreshe neza. Sawa. Mwana mutonya n'umustar. Nisinya umwe mu gisagara. Ni mu muji. Ni mu muji. Yakavara. She nizere rero ko wajuje. Najenje vraiment ngaha. Je bantazira mitwe. Hajya narabazungurutse. Wewe ubwangu wewe wize university aye. Just amashure menshi cyane. She mwari nawe urasaje. Nawe wacushikira mu cyumba. Nisi bisanzwe je ndimva. Ega nabonye umuntu ashikiye mu cyumba ndajugumira. Waragize ubwoba? Nagize ubwoba kweli. Nta kibazo. She tuke rero. Nta kibazo. Tuke. Sawa. Turindire keke. Yego tumurindire ndazi uko ari mu gushika. Ndazi ko ari mu gushika. Guma ngaho nje muri douche. Ndazi. Sawa. Okay. Okay. Iratuzaniye Faraja ni Faraja Group. Dorian
mama je siri twagutyo ubu wahindutse witwa nde dodo douce dorine da mbedori kubera ko we muri no misusugaye wikwega cyane nibiki mama sinubishe sibombye sindavyumva ntavyuzi ya kwishura usigaye ucegwa hari n'igihe usiba none mama ugira ni mituwere mbagiye gusinyira natanze imisi yose ntaco reka tuvyihoze nta ngorane dodo je nabonye wahindutse gutega mama urazi igituma wagize inzobe wari umuntu wirabura wagize akayobe jewe urabona waserutse mu maso nibiki kadora mama ngira ni ya mibe yanje yavyutse mana je ngiye kugira ingorane Doriane je ndi umuvyeyi wawe mbona kuri ndakuze imyaka mfise Doriane mama mviriza jewe utetse inyumba turazi gutaye ibiharage ntukirya oya ni amibe mama igitoki ruguru wararya ubu ntukirya uriyuca udaho Doriane mama ni amibe kandi nibaza ko nabiri nimba ari biri yaziyoze nimba ari iki ndiravye babirimo mbwira mbona kuredo mama reka ndakubwira mbwira je umviriza ndakubwira mbwira turi babiri sivyo Clelia sihari so wawe sihari mbwira turi abantu babiri unyugurukire hama nawe ndakubwire mviriza mama uravye ko dukundana je nawe ndabizi uzi ko imfura na nyina bingana ndabizi kandi ntundiye kwa papa mama vyarashitse nyene vyarashitse ibiki vyashitse mama vyarashitse ndafise inda bandaniriza aho nyene urafise iki ufise iki nariko ndabatega abiri papa nanivuze yuko oya subiramwo uvuze ngo ufise oya reka nsubiriremwo mbarira wari uvuze yuko ko amibe vyasaranye mugurira ibinini umbo ndi n'ikirofa ndi n'ikijuju nta n'amatwi mfise ndi igipfamatwi uriko urahenda nde hewe papa wa mukecuru mutegeza kumbarira jewe igituma jewe muriko murashaka kunkoza isoni mu bandi bashinga twamureze turi babiri reka nawe urakwiye ngo twagize gute twamureze turi babiri Doriane ngo ndakubwira ikintu kimwe jewe nimba utanzi nimba utanahura sinshaka kwemerera yuko je unukisha jewe mukobwa papa mumbabarire papa nari mukobwa tugira gute iki kariya mama mumbabarire umvise ikintu kimwe tegeza kumenya sohoka mutama sohoka nako nagize nshinga amategeko muri runo rugo nako nagize mvuga mbwira igitumba kitagira amata hariya mama mumbabarire papa nashobora kwihanganira cyose ndavuye mu bandi nuko waguma muri ino nzu jana iyo nda icyo kidiyo gipfanye ukijana unyarutse unyene unyarutse bicitwa uramara amaje kadori we nta soni mutama we nta mutama nawe nyene wowe si jewe ngo ninde si jewe mutama ninde inda y'umwana y'umwana w'umukobwa itukande nta musi n'umwe yigera ava ngaha nawe wari ubizi banyigishiriza ngaha reka kuvuga ngo amajima ngo nenda bizi nawe mwagenda mujanye ngwa mwikosa giwe hari ibintu myihaye umengo je sinzi vyari byo ega si jewe nikijya kivagundu nzesubire ndamubone muri no rugo basha je nuko ndakubaha ko umvura inda nzesubire ndamubone muri no rugo ndakubaha nukuri je ndanamukeneye nanje nukuri aramara amaje mu bandi bavyeyi nukuri ubu nzovyifatamwo gute muri iki gisagara c'abandi iratuzaniye Faraja ni Faraja rupe yo munwe n'izindi ndabongera muzana tumwe natwe turakunwe namwe muranwa urabibona wogeze ndeme avuga n'amashimana narahuye na Kefa bana nzovuga teko mbega Lydia umaze kunywa zinga uriko hari izo maze kunywa ahubwo hari urizo sigaje kunywa nk'umugabo yo gushira mu nzu nka wewe je ni mugozi wo kunywa bitaje jojo wogeze muri zinga ye muri zibiri
Igazi. Yego. Kandi usanga igazi biruzima. None. Twe navyo abagabo ngaho kuboyoka gusa nta. Nese we nitwokwirwa turavuga. Harura jewe. Ya. Mva abantu n'abandi bashitse. abandi bakorogana. Sheri. Ya. Abakobwa batatu muri shambre. Bibaho. Biragutangaje. Navyo mashiri ngaho. Ndiko ndavugana na mwebwe. Ndiko mvugana n'umushiri wanje. Kefu. Shikira muri gara ry'abandi nako turi batatu bawa kane. Be free. Ibi ni biki ndiko ndabona. Turajya mu kunwe. Ibi nyene rego. Munyishije je no vumenga. Cyarishikira mu bandi. Ahubwo turaguhaye karibu twahasa. Karibu. Ingo. Uyu murakorana? Umuraza akibwa basheri ndukorana yo mbegurwa yewe. Ahubwo ngira Najona wenze. cyane n'isha. Ndamutukoyenza. Najona ndamwibutse. Ndamwibutse. Ngira ngaje gutanga inkuru menga no mu miryango. Uri mu miryango? Reka je ni benshi baranca. Aje gutanga inkuru rero. Nayo nturi Ivete. Nturi Buga. Yishura yego cyane wowe. Ni Shani. Shani. Umenga. Ndarishani. Ari important. Nyibwire basi reka nyibwire. Ndakwibwira. Uramenya mu nyuma. Ni dodo. Cyangwa aranyotewe. Kefara ahubwo ubanza umuhe cyangwa aranyotewe. Tora hajya ntavyo ubona. Bakobwa mu mbabare sindiko ndavugana na mwebwe. Ndiko mvugana na nyene inzu. Sindiko ndavugana na mwebwe. Kefa naje. Si muri navyo kugira. Mega. Navyo kugira ngo iki. Bosi ni bosi wacu. Sa? Ni bosi. Kandi turamwemera. Agaciro kanje ntakanye. Turakoze. Mukoropa ngahiwe. Dukoropa. Turamujeje. Eka shatora genda utoyihagira cyo kutuzanira. Kefa. Saba reka ndamumanya ndamwumvirize ntacu mugende nawe. PM turavugana ndaba telefone. Sawa. Nibaza ko dusubira. Reka tugenda sigarana nawe. Okay. Sawa. Mwe nta kibazo. Mwe muri inshuti zanjye za hafi. Ego. Kefa. Iyo menye ingorane mfise. She. Niwangira nkibi. Uzanye ingorane? Uburanyibu. Urushiriwa. Ofete bajya ni abana ba mwene wabo na mukuru na musaza wa mwene wabo. Ni mu miryango bajya ni mu miryango. None imiryango yawe yose mare y'abakobwa gusa. Kwa bintere amakenga. Na musi ndagusangana umuhungu. Wowe mbwira gute nkibi. Urumva none naguhamagara ndi kumwe n'umuhungu. Nta kibazo. Alfred ntitugendana. Ndagufitiye surprise. King ntitugendana. Si? Surprise. Ndagukundira shashe problem. Ndakunda tuntu dushashi bunzanye. Unyuranye n'aba bandi bavuye ngaha vre. Uri nimero 1. Je? Yego. Mugana utabemeje. Bag. Yego. Zobemeze undi munsi manzi mbya kuga surprise. Hama shushu. Dafise impapuro za parcelle. Reka genda riheraheze. Reka bera. Divugira. Dafise inda yawe. Sa? Dafise inda yawe mu bebe. Mbe hajya wewe witwa nde? Ubu tuzokwitwa mama. Ubu twitwa mama bizoza babizoza. Hajya wewe witwa nde? Je. Najuzi. Twarigeze kumenyana burya je na wowe. Sa? Oya nyibutsa rega jafise ibintu byinshi mu mutwe mfise amazina menshi mu mutwe nyibutsa. Cyangwa ufise ibintu mu mutwe. Twarigeze kuba tuzinanye je na wewe. None turavugana tutamenye tigeze tumenyana. Sa? Tutigeze tumenyana. Oya no usaba indaro ndashobora kumwumviriza. Kefateke blagisha. Ufise inda. Ndiko turagira. Erega wari ibintu uri kurita ibintu bisanzwe byo nga. Inda urabizi wewe urazi inda icyari cyo. Utayizi. Akabebe. Ego. Akabebe kazovu. Papa bizoza. Jewe nitwe papa. Sa? Ahubwo ntavyuzi nawe. Shize kuvuga yuko rero. Mbe ufise inda yonyene. Okay nitwoja kure. Amafaranga ndayafise kandi araguhaye. Okay tubwira mu by'umwana. Yego ntaco byose ndavyumva. Mu mahera naguhaye uyakoreshe neza ayandi uzoyivuza umugera. Sa? None waruzi yuko
ariko ratweza akurantwenza kefa uvuze ni dona kefa unzanire ngo amadango jewe utuya tugere turanye inyuma yiwanje tukaje uranyishe kefa fusi umuge kefa mviraho shagenda genda kefa abo bavuye ngako arabagore biwanje jewe hari numwe aranzanirinda boko bazikwepa ahubwo uri kigugu wewe uri kigugu n'imikino nta niyuzi uri kirofa winjiye mu kino utazi kata uranzanirinda muri abandi ubarusha ubwiza wewe kefa naho njambira abanyuruka naranikwegeye turaba panaro ni sentire juna musi kefa naho ego kweri dodo no kujigura dodo no gutatura mukaje urambarirwa uwe ntunzi wewe kefa naho Vincent ambanyirukanye papa yanyirukanye none nambwira ko Vincent n'umuke ni wahunze umwuzure none ko nahunze mugabo waraje kwa pasteri uraje ku mukozi w'Imana mugabo uri kigugu dodo kuvona kagende kwinosi uri kigugu sambrage kefa mbabarira bazinze tubane abantu bakijije bahora bagira ubwenge mugamuga nanje ku mitwe yiwanje nayifunze fresh jewe cyo nashaka imisi yanje yari iyo nyene kwari kugutera inda none kefa njaye umugera uce wangara none njajewe none habaza jewe sohoka none sinahunze umwuzure dodo hanze Desisoka dodo hanze Sisoka Sisoka hinge nje kuzana imbwa kefa noze kefa napfuye yo kefa yo none je mbayiwande je dodo hanze rimwe hanze kabiri hinge nzana umupanga kefa jaze mbanga wabonye rero nakwihaye ucabaza ko ndi kigugu jewe Zimbanga jewe banyita mitwe narakuzunguruka jewe ngiye kugwisha abantu bakijijwe nimba utarunze niyo misiyo yiwanje ndafite naho nabisinye umbura shetani mbonye ukijijwe nyene vya hivo kap tuba twakamatanye nagutera imitwe ngo urumva ngo nawe ukajana nago mugabo uri kigugu nta muntu yoba kijije neza nka wewe yokumva ibubeshi buri hano ngo abugendereko ntibikunda vraiment reka ngende dodo reka ngende sivyo gusa rero nshimire kuko nagwaye ubutunzi bubiri umwana n'umugera wa sida ndagiye uranyishe kefa iyi nzu rero ngaho ubona uyumviriza reka genda gusike ngaha ntacu iyi nzu ubona iyi nzu nsanzemwo sigwanje nyeneyo ava muri Kenya uno munsi ni ya Stone ndacyabikubarira ava muri Kenya uno munsi ngiye ndamwivye amahera kubera nca nomoka bavyumva nakaribi yashu vy'amada ni vyinshi cyane Jeff abakobwa benshi nateye amada ico ni kitanu abo nyene bavuye ngaha n'abagore biwanje abantu 120 bose bafise indazi wanje eske wumva jewe nibavyarira rimwe jewe numva ko nzoba mfise ikambi y'abantu nta kigo wumva umviriza jewe nopfa nk'ubu hari abari 120 baba basinyiwe kuba impfuvyi ubu nyene surprise bisaba reko je mbaho neza ntapfa ngira nje muri Kenya kuduherana ivyo Stone nje kubayo hama mwese ndabata Stone rero akaza uhasanga niwe azoba yivye ayo mahera aho gushikira mu vyago tujane basike tujana mbinyuma mana mbaye wande mana jewe ariko mana natagakiza kawe ko munzu mwuzure ko mbagongo umwuzure ngiye kugwamwo abigeme bati ko bakijije nabipfuriza kwibara bakarindira isezerano ryabo ntibaze bahure nk'ibyo duhuye ariko bame basenga mana nzobishura mu gihe cyabo
Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Faraja Group ikorera ayishengero rya Hope Church risanze rikorera aho naho ni mu Cyaramaga hahe. Wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni canke bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Facebook yacu ni Faraja Group Burundi. YouTube yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group. Jeshi la Farao likaangamia.
baba tukuka, leo utesi wangu tukuka, tukuka baba tukuka, shuka shuka, shuka baba shuka, shuka tusaidie, sisi wana wako baba tunaangamia, wewe kimbilio letu, wewe tegemeo letu, haleluya. Tukuka, tukuka baba tukuka, adui zangu tukuka, tukuka baba tukuka, utesi wangu tukuka, tukuka baba tukuka, shuka shuka, shuka baba shuka, shuka tusaidie, sisi wana wako baba tunaangamia, wewe kimbilio letu, wewe tegemeo letu, haleluya. Kwa zambi na njia